ariko rero ntituzokwamaho aha turi hari abandi kandi tuzohava haza abandi. Abo bandi bazoza rero nitwe duhamagarirwa kubategura neza ngo bazoze basa neza. Niyo mpamvu ngo mbasozerere kuri kano gace katubwira icyo abakiri bato bokora ngo bazobe abarongozi beza. Gwaruka ndongozi zejo, ngira ibanga ryo kuzoba indongozi nziza. Ngo ndababwira ibintu ndwi, ibanga ryo kuzoba indongozi nziza. Mwemere kuregwa n'ijambo ry'Imana, gukunda gusoma ijambo ry'Imana, gukunda gusenga no gukunda guhanurwa. Icya kabiri, mwirinde ibintu byose byanduza, ubusambanyi, ibiyayura mutwe n'ibindi bitandukanye, kuko ibyo biramaze kwica akazoza ka benshi. Hari abo bari indongozi nziza ejo mugabo bamaze kwicwa n'ibyo barimwo uyu munsi. Nababwiye ngo icyo umuntu azoba ejo hazoza ariko agitegura ubunyene, kuko n'icyo arimwo yagiteguye muri kahise. Icya gatatu, mwirinde abagenzi babi. Abarundi bavuze ngo inyosha mbingana umurozi. Jambo ry'Imana naryo ngo kubana n'ababikonona ingeso nziza. Icya kane, mwirinde gutakaza umwanya mu bitagira ikimazi. Kubw'umwanya siniko ndasobanura cyane. Icya gatanu, mwisunge kuyaga kenshi n'ababakurira. Ibyo bizotuma mu buto bwanyu mugira ibyumviro bikuze naho muri bato. Jewe ngeze aho ngeze kuko narakunze kuyaga cyane, narakunda cyane kwegera abantu babatama tukayaga, bakancira umugani, ibyinshi bikanyubaka bikankora mu mutima cyane. Nubu ndacibuka ibintu byinshi nagiye nyaga n'abatama. Gwaruka mugira abagenzi bakuze, baba yagira ibya kera, bababwira kahise kugira ngo bibubake bibategurire kazoza. Gatandatu, muyage kenshi n'ababishoboye, abateye imbere mu bikorwa. Ibyo biratanga icyizere ko namwe muzovamo ikintu. Indwi ariko bwa nyuma, mwirinde kwihutagiza. Ikingoma na gitebeko gatoya, kwihutagiza. Turafise ingorane ikomeye cyane mu gwaruka bw'uyu munsi, kuko bagomba kwihuta. Imana iragomba kuzomugira umuntu kanaka ageze ku ntambuko y'10, ubageze ku ya gatatu agomba gusimba zitandatu zose ngo asimbire ku 10. Ico ni kibazo gikomeye cyane. Mugire intumbero, cyo twabonye cyo kugira vision imbona kazoza, kandi iyo ntumbero muyigumeko, ko hari ingorane ikomeye cyane yo kutaguma ku ntumbero no kutamenya icyo umuntu arimwo niyo kiriko kiramujana. Bamwe mbere nigeze kubabwira igene ko niregeze kuba ndiko ndigisha abanyeshure hari Butezi, hanyuma magurutse umukobwa yiga mu w'icenda, ndamubaza nti byari bijanye n'ivyo twariko turiga, dufate ko wiga mu w'icenda haraje umuhungu atunza cyane n'imiduga n'ibiki, arakubwira ati heba ishure ndakubera umugabo, wo kwifata gute? Ntiyantebeje nijwi rirenga ngo no muhira sinocayo. Abakobwa bose bamukomera amashi. Mwese nuko ngwe nikumbe harabavye. None kumbe mwari mwambwiye ngo muretse diplome, mureretse n'abagabo. Diplome n'umugabo ntibifatanye, hava kimwe hakazi kindi. Murumva rero ko nakaro gatoka twereka ko rimwe na rimwe bigoye abantu bari mu bintu mugabo batagira intumbero yiyo bariko baraja. Gwaruka reka kwihutagiza, reka kwihutagiza. Nimba ubona harabageze ku kintu barabanje kwitonda, baritegura, barabiha umwanya, ariho umwanya wo gushika ku bintu, rero urutonde rwo gushika ku bintu. Hari imigani ibiri ngomba kubatekerera gwaruka, ngushaka iteka aratekereza, ariko kandi ngo nta utegwa iteka atekeye mu byatsi. Iyo migani muyifate nka nkama, ukagomba iteka tekereza, reka kwihutagiza, tekereza rizogusanga aho uri. Ariko kandi utekeye mu byatsi banza ubivemwo, nta utegwa iteka agitekeye mu byatsi.